amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora kutoroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Nshuti mu bagenzi muba mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri inkuru. Hano kuri Kabaza Web TV twatanguye uyu munsi n'ikiganiro gishasha twise amatora ibihumbi 2020. Muri ico kiganiro turabashikiriza ibijanye n'amatora kushika amatora ariko aba mu Burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 arangire. Uyu munsi rero twipfuje kuganira n'umutumire wacu umushingantahe Dr Isaac Nizigama kugira ngo dushobore kuganira kubijanye n'ayo matora ukuntu biriko birategurwa. Reka rero tumuhe ikaze hano muri studio kugira ngo dushobore kuganira nawe. Umushingantahe Dr Isaac Nizigama, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Mwaramutse mumenyesha makuru umushingantahe Irere, murakoze cyane kuba mwantumiye muri kino kiganiro, kandi nagomba kuramutsa n'abagomba bagikurikirane batwumviriza. Ego cyane murakoze kandi turabashimiye. Ariko rero imbere yuko dutangura ikiganiro hariho benshi batabazi, twifuza yuko mubanza mukabamenyesha uwo muri we ibyo musanzwe mukora mu buzima bwa misi yose, bishoboka naho muherereye, hanyuma tushe tubandanya tuganira abaza kumviriza ikiganiro bazi uri karavuga uwo ari we. Yego cyane murakoze. Jewe nitwa nkuko mwabivuze nitwa Isaac Nizigama, nkaba ndi Umurundi nkuko izina yari bivuga ryo ryerekana ko ndi Umurundi Nizigama. Akazi ka misi yose nkora ndi umwigisha muri kaminuza, nigisha ibintu vyerekeye filozofi n'ibintu vyerekeye ivyigwa navuga les religions, comme on dit, disons les sciences des religions. Je nize doctorat. Hanyuma nkaba ndi Umurundi nkunda igihugu cy'u Burundi, ndakurikirana cyane ibiba mu Burundi. Ubu mba muri Canada mu gace ka Ottawa Gatineau. Urumva ngira ivyo birakwiye kugira ngo abantu bumve ubondiwe. Murakoze. Ego cyane murakoze neza cyane. Reka rero tuje mu kiganiro ubwite ku bijanye n'ukuntu amatora ari karategurwa. Mugiye gusoma ibwirizwa nshingiro mu gice ca 4 mu ngingo yayo ya 188, iyo ngingo iravuga iti amatora aba mu mwidegemvyo kumugaragaro hakurikijwe amategeko. Muce mubandanya mugasoma ingingo ikurikira ya 89 nayo ivuga iti amatora aringanizwa mu butungane atankunzi ku rwego rw'igihugu, rw'amakomine, ku rwego rw'imitumba no ku zindi nzego. Aha rero umuntu arashobora kubabaza ati mbega muravye amatora y'uyu mwaka w'2020 uko ari karategurwa, muribaza ko ayo matora yubahirije ibitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro? Yego murakoze kuri ico kibazo. Bwa mbere ho nagomba mbwire abariko baratwumviriza yuko jewe nishura ka Burundi umuntu yiyendereza akurikirana cyane ivyerekeye intwaro ibereye mu bisata byose. Yego cyane muri Afrika no mu Burundi. Donc hari intwari ibereye muri demokrasi, intwari ibereye mu vyerekeye ubutunzi, intwari ibereye mu vyerekeye politike. Yego cyane. Umva rero sinishura nk'umuntu kumwe mugambwe uriya canke uriya ngo nshigikira uyu canke uriya. Nico kwaza kumenyesha kugira ngo abantu ntibabe bantahura nabi. Ego tutabaciriye mwaho nyene ngira abariko baratwumviza bosubira bakamenya yuko mutanonosoye ibijanye n'amategeko twashatse kuvyongerako. Yego nizi ibintu by'amategeko, ariko nize muri filozofi hari bisata byinshi vyerekeye neza, vyerekeye intwaro, vyerekeye gouvernance. Ivyo sinovuga ko ndi umuntu atabizi, nico gituma ashobora kuvuga quand même avec une certaine compétence.
hama rero numva kuri ico kibazo mumbajije ibwirizwa shingiro uko rivuga ku vyerekeye gutunganya amatora biratomoye. Ibwirizwa shingiro rifise intumbero nziza cane. Ugiye gusomera ibwirizwa shingiro ryashizwe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi 2018 muri rusange ivyiyumviro birimo ni vyiza, intumbero ni nziza. Ndaguye nk'akarorero ugiye gusoma mu ntangamarara urabona yuko iyo bwirizwa shingiro rivuga yuko abarundi biyemeje gutsimbataza intwaro rusangi, gukomeza igihugu kigendera ku mategeko bimwe bita etat de droit mu gifaransa. Hanyuma iyo ntumbero nyene bimwe bita intangamarara harimwo yuko abarundi biyemeje gukomeza ibyo kubahiriza agateka kazina muntu, ndetse bagakurikiza amasezerano mpuzamakungu mu vyerekeye kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko Burundi bwateye ku mukono kuri ayo masezerano. Urumva rero mu ibwirizwa shingiro biratomoye intumbero yerekeye gutsimbataza demokarasi harimo rero no gutunganya amatora. Hama ikibazo rero mbajije uti none uravye ingingo ya 89 ya 88 uko ivuga amatora uko atunganywa, ati none ubona iyo ntumbero iriko irakurikizwa? Bisanzwe bwirizwa shingiro shira kuvuga neza mugabo abantu batwara ntibabikurikize, niho gusanga hari ikibazo. Je namye ndaba mbere nk'amabwirizwa shingiro ya kera mu Burundi, bwirizwa shingiro ryo mu 1992 rivuga cyo kimwe n'ibwirizwa shingiro ry'ubu kuvyerekeye gutunganya amatora, vyerekeye intumbero nk'ibyo kubahiriza etat de droit etc. Mbere womenga abagiye gutegura ibwirizwa shingiro rya 2018 bagize kopie kore barimuye bashira ivyari bwirizwa shingiro 92 babishira mu bwirizwa shingiro ry'ubu bongeramo utuntu duke. Urumva ukacugenda ukaraba no mu bwirizwa shingiro ryo mu 74 naho nyene intumbero yari nziza, ariko urazi ko byagenda nabi mu vyerekeye intwaro. Rero niho ncavuga nti ivyo nivyo gutera ntuzanye ikibazo bonye bitariko birakurikizwa ntibibaza ngo ni bwirizwa shingiro ritatomoye, no kubera yuko hariho abatwara badafise ubugombe bukwiye, badafise ngira ngo batabona importance yo gukurikiza uko vyanditse ibwirizwa shingiro. Hama rero ingorane nyamukuru jande ibona nuko urabona intwaro rusangi ishingiye ku bintu byinshi, mugabo hari ibintu fondamental bavuga mu gifaransa, ibintu ngenderwa kugira ngo iyo ntwaro ishobore gukomera. Bimwe bita séparation de pouvoir, no kuvuga ko hariho ibisata by'intwaro bitatu bitegerezwa kuba bitari mu minwe y'abantu bamwe, kugira ngo hagire abantu bakebura abandi canke bababuze bagomba gutirigana. Séparation de pouvoir. Donc rero hariho nk'inamashinga amateka, hakabaho gouvernement leta, hakabaho ubucamanza. Ivyo bintu bitari séparé nk'uko twavuga mu gifaransa, bitakora bitari mu mino y'umuntu umwe canke abantu bamwe, uca usanga ubutegetsi bworagoye, demokarasi go yagoye, kuko nta camira nta uhagarika uwundi. Hama rero ngo nibaza yuko no mu Burundi iyo ngorane ubunye yo bihari, kuko ubwirizwa shingiro ritubahirije bateza kuba abantu bavuga bati ahajwe n'umureke, mugabo atabahari urumva kamere mare y'umuntu niko imeze, acagomba kubandanya akikora ivyo yishakiye, niko bimeze. Nuko no kwishurije kibazo sindovuga ngo birubahirijwe canke ntibyubahirijwe ko sindi kuri ku rubuga, mugabo numvirise bivugwa imyidogo hirya no hino usanga hariho agahaze gakomeye. Murakoze cyane. Yego murakoze. Akabazo ka kabiri nako kumenya uko mwebwe mwosigura umugwi wigenga utunganya amatora. Aha ntidufatiye ku Burundi gusa, dufatiye ku isi yose. Mwe mwibaza ko uwo mugwi woba umeze gute, uwo mugwi wigenga utunganya amatora?
Yego nubundi nagomba kubashimira kuri ico kibazo ariko jewe nyakubahwa munyimesha mo kuri ico kibazo numva ari kibazo coroshe cyane kwishura n'umwana atangwe guca ubwenge yo kwishura kuko burya amatora nihiganwa higanwa ku bantu benshi hagati y'abantu benshi kugira ngo habonekemo umwe ashimwa kugira ngo abandanye canke ashingwe amabanga hama rero mu mahiganwa yose aciye mu muco hategeza kubaho umuntu canke umugwi w'abantu uja hagati kugira ngo ugire arbitrage habonekemwo ubutsinda biciye mu mategeko no mu muco n'ubutsindwa nawe amenye yuko tibo niko byagenze neza urumva sinarenganijwe niko kazi umugwi utegerezwa ujeje gutegura amatora nico gituma wita umugwi wigenga akarorero gato w'intanga none mwewe mugiye kumbure wewe urazi ibyo gukina umupira w'amaguru mufise deux équipes zigiye guharanira igikombe hanyuma izo equipe kugira ngo haboneke uza gutora igikombe hateza kubaho umu arbitre ari ataho yegamiye no kuvuga ntibotora arbitre avuye muri equipe imwe kandi yashaka gutsinda bari we aca umusifuzi urumva nico gituma mugwi ujeje gutegura amatora niko kazi kawo no kugira ngo nico gituma wita wigenga kugira ngo utunganye neza ayo mahiganwa hanyuma abanyagihugu batore neza atamusunikano mu mwidegenzo ntangere abazobarongora bazobaserukira n'intwaro bifuza ko igira niko kamaro kawo ni ikibazo kiroroshye cyane kwishura urakoze cyane yego reka tuje rero ku kabazo kajanye n'umugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi nivyo dushobora kuvuga umugwi tutavuze cyangwa dushobora kuvuga urwego cyangwa umugwi tutavuze abawugize kuko uwo mugwi ubaho ari uko ugizwe n'abantu urumva ko uwo mugwi utashobora kubaho atabantu bahari bawukoramwo umuntu agiye gusoma ingingo ya 91 mu gitabo kijanye n'ibwirizwa nshingiro iravuga iti reka mbaze nso mu gifaransa bavuga bati la commission est composée de 7 personnalités indépendantes no kuvuga uwo mugwi ugizwe n'abantu indwi bigenga nibyo ntimwanonosoye ibintu by'amategeko cyane bijanye n'ibwirizwa nshingiro ariko murashobora gutanga insiguro ko mwe mu byumva nk'umunyagihugu kandi mu ubwenge iyo umuntu avuze umuntu yigenga canke personnalité indépendante abarangwa niki uwo muntu yigenga abarangwa niki mu bisanzwe aha tugaca tuvuga umuntu arabye no abari muri uwo mugwi mu mwaka wa 2015 n'ubu icoba icerekana yuko bigenga by'ukuri abantu bigenga coba ari giki yego cyane murakoze kumpa ijambo n'ubundi abantu bigenga urumva umuntu bigenga n'umuntu nyene adatami ku ijambo nko bavuga mu Kirundi no muntu akora ata muntu we hejuru amuha amategeko urumva no muntu avuga ati jewe muri ibi ntaho mpagaze ngerageza gutunganiriza bose nkurikije amategeko nkurikiza hama rero umva abo bantu indwi bagenwe muri nihenze hari mu 2018 nyene hasho bikora jewe sinkunda kuvuga abantu individuellement kuko burya umuntu wese arashaka kugira utudefo twiwe mugabo iyo umuntu amaze gushingwa amabanga public kenshi baramuvuga kuko bateza kuraba nimba ari kara yakora neza canke nimba yagiye muri ayo mabanga ayabereye nico gituma rero abo ndwi sinovuga ngo ntibigenga canke barigenga byose kuko itegeko rigenga uwo mugwi kemeza ko abo bantu bateza kuba bigenga yego cyane urumva muri ico gihe umuntu agiye muri ico kibanza arashaka gukoresha iryo tegeko akigenga vy'ukuri
akigenga no kuvuga umuntu wese yoza kumubwira ati kora uko uyo mwanyira ati no jewe ndi muri seni ndi mu mugwi wigenga si wewe umbwira uko nkora urumva kuko itegeko riramwemerera nabwirizwa shingiro riramwemerera rero kuvuga ati aba bari muri uwo mugwi barongowe na Dr Kazihise Pierre Claver barigenga ubu unye kumbure ntawe bashobora kabivuga kuko le processus ricari anku tuzoraba neza byose ukuntu bazoza babikora urabona nk'ubu hageze kuri dossier hageze amatora aregereje baramaze kwakira amadosiye y'abazokwitoza cyane amadosiye y'abazokwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu twarabonyemwo abatanezerwa bamwe mbere barunguruza muri sentare yubahiriza bwirizwa shingiro hanyuma kandi baratsinda bamwe baratsinda bamwe urumva ngaho ucubona ko hari kari kahaze muri analyse au niveau de la CENI urumva rero sinovuga ngo ntibigenga canke barigenga byose umuntu azo nkuko kwa Gasore yavuga byose umuntu azoza araba kuvyo bakora niho umuntu azogira jugement iri objectif hanyuma wavuze ati turabe n'ayandi makomisiyo yagiye araba muri kahise ku Burundi jewe burya navuye mu Burundi mfite imyaka 30 urumva Uburundi ndabuzi niyo nakuriye nize amashure gushika abantu cyanze 93 mu 1993 niho nari kandi naratoye president Ndadaye urabona ko hari hakiri context yarigoye cyane mugambwe umwe hanyuma intwaro y'abasirikare irongowe na Major Petero Buyoya hanyuma ariko uravye amatora ukuntu yagenze je namantanga hari amatora ukuntu yagenze yari credible yari yateguwe neza mu bisanzwe le déroulement sivuze ivyatanguriye raze ko hari ibibazo politike wararongoye uwo mugwi yitwa Terence Sinunguruza ico gihe urabona havuye itsinda amatora abantu kumbure neteze mugabo aravuga ivyavuye mu matora neza urumva je novuga nti nk'iyo commission muri contexte ya kijya gihe yari quand même les personnalités bayirimwo baragerageza kuba des personnalités indépendantes ugiye kuraba muri 2005 mu bihumbi 2005 ijya komisiyo yari irongowe n'umushinga ntaye Paul Ngarambe nayo nyene yarakoze numvise mbere abantu bidoga cyane ngo amatora yageze nabi yari komisiyo nayo nyene yigenga ahanini rero icyo novuga kurikiye yari yongowe na mushinga ntaye Pierre Claver Ndayishimiye ambassadeur niyo numvise habamwo imyidogo myinshi nk'umuntu yanarize ibintu mugabo sinzi ubo ukuntu baba barakoze ariko izo zibiri ntazi ubwa kakarorero je nabona umengo baragerageza kwidenga naho intaro kumbure itabimeze neza ro context itabimeze neza kumbure kuri transition ya president Domitien Ndayizeye hariho un peu plus de hariho contexte ifavoriza yuko intwaro genda neza ko bari kuaplika les accords d'Arusha abo nko kuri president Buyoya muri 93 nta kintu na kimwe cerekana ko misiteza yoshobora kwigenga no kuvuga ibitavuye mu matora bari kubushora kubivuga bari kushora yego rero ndakwishuye gatoyi mu kurangiza nuko abantu bari muri iyo komisiyo na quelque chose ukuntu baba baragiyeho barashobora kwigenga by'ukuri bamenye ico bateza gukora nk'abantu bateza gutunganiriza abantu bose kandi amategeko akaba baha ubwo bubasha nico nagomba kuvuga ubu ntaweza ngo bivuge amatora atararangira ro processus iracari yanku naho bari hari utunenge kumbure si tunini cyane ku buryo umuntu yavuga ngo ntibigenga murakoze ego urakoze namwe reka tubaza kandi kabazo mbega amatora arangwa no kuba yabaye ku mugaragaro yerekanwa niki ku bwanyu amatora muri demokarasi yose yateza kuba ku mugaragaro yateza kuba ku mugaragaro hanyuma kugira ngo umuntu avuge ngo yabaye ku mugaragaro umuntu yovuga nka bitanu urabirako ibintu bitanu urabirako kugira ngo umenye yuko amatora yabaye ku mugaragaro bwa mbere nikurikizwa ry'amategeko nko twari ko turabivuga
amategeko aba yanditse, hariho ibwirizwa nshingiro, hariho itegeko rigenga amatora, hariho n'ayandi mategeko abategura amatora bateza kwisunga à la lettre, kuko ayo mategeko niyo yubahiriza bose. Icyo ni cyambere, no kuvuga abantu barenganijwe barashobora kubona ati twarenganije kubera iri tegeko rinaka ntiryakurikijwe kandi turashobora kuronka utwungururizo. Umva byagaragaye ko iryo tegeko ritakurikijwe. Icyo ni cyambere. Cya kabiri cerekana ko amatora ariko atunganywa ku mugaragaro, hariho ukwemera hakaza abarorerezi ataho begamiye kandi bamwe bita les observateurs neutres. No kuvuga ntimwogira akanywa babu k'amatora ngo muyita amatora yabereye ku mugaragaro, no kuvuga amatora abaye mu mpisho. Nta mwemereye abantu ngo baze kuraba atanyungu bafisemwo kugira ngo amatora aje nga abatsinda baba bacanga bariya. Donc aba observateurs internationaux canke nationaux même, urabona harashaka kubamwo aba observateurs novuga abarorerezi bavuye dufate muri Afrika, bavuye muri East African Community, abavuye i Buraya, bavuye muri Amerika, ariko harashaka no kuba abarorerezi bavuye mu gihugu hagati, bimwe twita amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, izo NG n'amashengero. Abo bose bakaba bafise droit yo gukurikirana neza idonido ukuntu amatora ariko aragenda, hanyuma bakazoshikiriza ukuntu babibonye. Barashobora kuba mbere batavuye ni Buraya, mugabo naho bava muri Afrika gusa canke muri East African Community canke mbere mu gihugu hagati nk'amashengero nka Eglise Catholique, bakaba bafise ububasha bwo gushobora kuzovuga ivyo mu matora babonye atankomanzi. Ayo n'amatora aba yabereye ku mugaragaro. Icya gatatu novuga nicerekeye abatora bo nyene, abanyagihugu baja gutora. Abanyagihugu baja gutora mu mwidegemvyo. Amatora abereye ku mugaragaro, nta musundikano riza kugirirwa abanyagihugu ngo batore ngaha canke batore hariya. No kuvuga rero ko abanyagihugu barasigura d'abord ukuntu bazotora ido nido kugira ngo batahure ivyo arivyo, hanyuma ku munsi w'amatora bakagenda gutora bihishije bimwe bita isoloir, hanyuma ntihagire abantu babatera igitsure cyo kuntu bazaja gutora. Ivyo bitagenze gutyo urumva harimwe gahe bashaka kuba baturutse le processus lui-même. Icya kane nicerekeye amajwi ukuntu harugwa. Amajwi ukuntu ivyavuye mu matora biharugwa gute. Urumva ivyavuye mu matora navyo nyene bitazo guharugwa ku mugaragaro. Hariho abaserukira abitoza, abaserukira imigambwe, bashobora kumenya bati ivyaharuwe nivyo vyavuye mu matora. Bamwe twavuga b'abarorerezi ataho begamiye, les observateurs, harimo ndetse abo twovuga yuko les ONG bo muri novuga nabo nyine bari mu observateurs bashobora gukurikirana idonido amajwi kuntu yaharuwe kugira ngo seni ishobora gutangaza ivyo nabo nyene bamaze kubona. Hanyuma icanyuma ca gatanu nicerekeye abamenyesha amakuru. Mwebwe abamenyesha amakuru mwategereza ko mufise mu matora abereye ku mugaragaro, mwateza ko mufise namwe uburenganzira mugenda gukurikirana le processus ukuntu amatora ariko aragenda, hanyuma ndetse mugasha no gutangaza ivyo mwiyumvira ko vyoba vyavuye mu matora. Nivyo abamenyesha amakuru si bavuga le résultat définitif des élections, mugabo mukaba mufise le droit nigo ushobora kuvuga, uburenganzira bwo kuvuga ivyo mwabonye vyavuye mu matora. Ivyo bintu bitanu amonavi ku bwanje birahambaye kugira ngo amatora yitwe ko yabereye ku mugaragaro kandi abe credible. Murakoze cyane. Yego cyane murakoze. Nivyo muvuze uruhara rw'abamenyesha amakuru kugira ngo amatora avugwe yuko yabaye ku mugaragaro. Umugwi ujejwe gukurikirana uko ibinyamakuru bikora mu Burundi uwo bita sense warasohoye ingingo isaba yuko abamenyesha amakuru bose bashira ko igikumu
mu kuntu bazokwigenza muri ayo matora. Mbere imwe mu ngingo iravuga yuko irabuza abamenyesha makuru ko batoshira habona ibiharuro bitaba vyashikirijwe n'umugwi ujejwe gutegura amatora. Aha umuntu arashobora gufata nk'akarorero nivyo mwavuze muti twebwe abamenyesha makuru tutegeza kuba dufise ubwo burenganzira bwo gutanga makuru y'ivyo turiko turabona canke ivyo turiko turafata mu masanamu n'ibindi biriko biraba ahantu. Aho tugafata nk'akarorero mu gihe bahejeje guharura amajwi ku biro kanaka, tukabona ayo majwi baharuye ukuntu ameze, tugaca tuyashikiriza habona. Mu gihe rero uwo mugwi uvuga yuko abamenyesha makuru badategerezwa gushikiriza ivyo biharuro bitabanje gushikirizwa n'umugwi ujejwe amatora, mwe ivyo mu bihisiguriye? Nukuri jewe icyo kintu cyarantangaje. None abamenyesha makuru hari ivyo bita mu madroit fondamentaux ivyerekeye demokrasi, ivyo bita liberté de la presse, no kuvuga ubwigenge bw'abamenyesha makuru. None mu gihe mudashaka gushikiriza inkuru mwabonye mukarindira ko hariho urwego rubivuga, mwumva mufise ubwigenge bumeze gute? Nico gituma jewe ku bwanje niyumvira yuko ndabona kumbure la crainte y'abarongoye Burundi nuko kumbure hariho abo bavuga bati turabamenyesha makuru mugabo bafise izindi nyungu baharanira, bakaba rero badakora umwuga wabo nkuko bateza kubukora. Ivyo birumvikana, mugabo amemta abandi bakora umwuga wabo neza ntibose novuga baba bazira yuko hari abatawukora neza. Leta yateza kuraba ahubwo abo batawukora neza, ikerekana neza ukuntu batawukora neza, hanyuma ikabakura mu mwuga wo kumenyesha makuru. Mugabo ntiyobuza abandi bakora igikorwa cyabo neza gukora, kuko kubuza abanyagihugu abamenyesha makuru gutangaza ivyo babonye ku mabiro de vote nibaza yuko ari kurengera uburenganzira bwabo. Twebwe muri ibihugu tubamwo urazi neza yuko abamenyesha makuru bakurikirana hari ivyo bita soirée électorale, barakurikirana idonido ukuntu amatora ariko aragenda, mbere bagenda batangaza ibiriko biravamwo ku buryo à un certain moment batangaza n'uwatsinze imbere yuko leta yonyene ibigira officiel, kuko barabifise uburenganzira. Rero nibaza ko ico kintu cakozwe n'umugwi ujejwe gukurikirana imenyesha makuru, nibaza ko kwabaye kurengera karimbi umenyesha makuru mu Burundi. Hanyuma kuko uko je ndavyumva nuko abamenyesha makuru barashaka gufasha seni kumenyesha ivy'ukuri, gutangaza ibyavuye mu matora, no kuvuga bo babibonye ava ego cyane, hanyuma batavuga ego sibo bamenyesha officiel n'ivyabaye. Hanyuma seni igiye gutangaza niyo tangaza bitahuye namba kubera kumbure yaremewe n'ubutegetsi canke yaremewe n'intuze. Umva muri ico gihe bayifashije du point de vue de la démocratie kugira ngo itangaze ibyavuye mu matora. Twarabibonye nko muri kiriya gihugu cacu kibanyi Congo RDC, urabona president hari ubunye Tshisekedi harago ivyo se niyavuze sivyo byavuye mu matora. Ako nakarorero atari keza, nakarorero atari keza kuko n'abari bakurikiranye amatora nk'abo meme l'Église catholique y'abepiskopi yari yamaze kuvuga ati ko twaharuye siko byagenze, hamwe baca batangaza ibindi, uma ngaho ucubona ko credibilité citakara. Ndaho nibaza yuko ico kintu bari bakwiye kukiraba neza, si ciza mon avis. Turumva imigambwe imwe izoja mu matora ikidogera umugwi uri kurategura ayo matora. Aha turashobora kuvuga akarorero ka senere, tukavuga mbere n'umugwi ikira Burundi, eka na Sahwanya Frode nawo nyine uridoga. Aha rero umuntu akacaraba cyane arabye ku bijanye na senere na kira Burundi, bo baravuga bati hari amadosiye amwamwe batanga ntiyakigwe,
kandi ugasanga mbere kubera izo dosiye baba batanze ntizakigwe nta burenganzira bari kuriwe n'amategeko kugira ngo baje kwitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Hanyuma rero umuntu agaca ashobora kwibaza ati mbega ibi bintu byose by'ingorane bariko baravuga tuvuga iyo migambwe canke izo nani iz'imigambwe izo ngorane bagenda barashira imbere zitaronkegwa inyishu n'uwo mugwi ujejwe gutunganya amatora, mbega hamwe amatora yorangira hanyuma ntibashime ibyavuye mu matora bagaca bavuga bati reka twiture umugwi canke sentare y'igihugu ijeje kubariza ibwirizwa shingiro kuko ni nayo irabibijanye n'amatora, mugihe bo kwitura iyo sentare mwebwe nk'abarundi musanzwe muribaza yuko naho boshikiriza ivyo bintu byose izo ntambamyi zose zagiye ziraba imbere, kuko abarundi turamaze kumva benshi bavuga bati habaye utugorane ariko utwo tugorane ntibahora bavuga ngo utugorane duto duto n'utu hanyuma ingorane zihambaye nizi. Mbega ivyo bagiye kubitwara muri yo sentare mwibaza yuko hari ikintu kizohinduka? Ego murakoze cyane. Ego icyo kibazo kiragoye kuko urumva jewe sindi ku rubuga ngo menye neza ko ivyo bidoga iyo migambo uvuza senere canke urunani kiraburundi ari byo mugabo ico bikora ni byinshi, ico bikora ni byinshi tukuma tuvyumva. Bon haraba ivyo by'amadosiye mugabo nko kuri senere ho hariho byinshi by'abantu twumva ngo batotejwe ngo bishwe bazira ivyumviro vyabo. Ivyo byose biri muri iyi processus electoral ko mugambwe nawe ngene umengo wemerewe ejo bundi kugira ngo urekurirwe kuja mu matora. Rero ku by'ukuri kiragoye kuca umuntu avuga ngo nivyo guca urubanza kuko ntubuzi neza les détails sur izo dosiye, ariko icyo novuga nuko seni umugwi ujeje gutegura amatora ateza gukurikiza amategeko yanditse nayubahiriza bose niyo migambwe irimwo. Hanyuma y'igihe bizogaragara yuko atakurikijwe ayo mategeko inzira izo bisigaye pour iyo migambwe n'ubwo runani kugira ngo nizo nani kugira ngo itunganirizwe izo bari kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nkuko mwabivuze. Mugabo rero ikibazo jewe nama mfise nuko kuko umuntu avuga ibintu vya governance canke intwari bereye ahanini no kuraba ukuntu amategeko n'aba yanditse neza ashigwa mu ngiro. Ku vy'ukuri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifise bunini cyane mu gihugu. Hanyuma gusoma amategeko yanditse ni ikintu gihambaye. Hanyuma kuko niyo akingira abanyagihugu bose, ariko hagiyemwo abantu kumbure muri iyo sentare bashobora gutorupiya nk'uko umuntu yovuga amategeko bakayasoma uko atavuga neza, umva bice bitera ikibazo, bice bitera ingorane, abarundi bakaca babura aho bitura. Donc niyo mvuga nti urabona ico ndabifatira kuri jewe narakurikiranye byo muri 2015 umwaka w'ibihumbi 2020 plutôt na 15 urabona ko habaye ingorane zikomeye. Abantu ego baravuga ati bon iyo yari crise, bari abantu bagumutse bashaka guhindura ubutegetsi, bashaka guhindura intwaro, bari telegide par abakoloni. Ibyo biravugwa mugabo umuntu agiye kubiraba neza no kuraba nimba by'ukuri n'abarundi bonyene batari bafise ikibazo cyo kudashaka gukurikiza ibwirizwa shingiro ko ryanditse ko ingingo ya 96 y'iryo bwirizwa shingiro rya 90 2005 yaravuga neza ko umukuru w'igihugu atokwitoza irigira gatatu. Urumva muri ico gihe baravuze bati bon isenta nyene wari kuravuga yaciye cy'urubanza iravuga iti umukuru w'igihugu ubwa mbere nta ikiringo ca mbere yatwaye ntigiharugwa ati urumva ngaho hari ikibazo n'abantu batahura gute kuvuga ati umuntu yatwaye imyaka 5 akayirangiza ati ico kiringo ntigiharugwa. Urumva ngaho nico gituma mvuga nti iyi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro
yabwirizwa gusoma amategeko yandikanzi igasumbya kumbure n'abandi bose babariza amategeko kuyasoma kuko n'icyo urubanza rwa nyuma abantu bayituye bagaheza kugira ego urabona nk'ejo bundi President Ndayizeye yararonse gendo koze kubiri iyo sentare yubahiriza ubwizwa shingiro arashobora kugumara umukandida ntuze yari kwiye kubandanya kuri iyo nzira igasoma amategeko atampunzi no muri izo dosiye zerekeye amatora y'umwaka. Murakoze. Ni murakoze namwe. Akari kabazo nako kumenya nivyo murakurikirana ibijanye na politike y'igihugu catwibarutse, mbega umuntu ababajije ati imigambwe canke abasirukira imigambwe itavuga rimwe na leta ubu bariko baritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, bakaba bariko barahiganirwa ico kibanza n'umugambwe usanzwe uri ku butegetsi ubu, muribaza yuko boba bariteguye bikwiriye muri aya matora? Ego murakoze, ngisho kindi kibazo kigoye rero. Ico kibazo kiragoye. Uko kumenya ko umuntu yiteguye neza utari ku rubuga canke ndetse ngo ube mukorana nawe biragoye. Mugabo ko nk'umuntu abirabira kure nyene, mugabo ikurikiranira nyene hafi nk'umuntu akunda igihugu, urabona ko hariho ingorane kumbure zimwe bitegurira kwitoza bo bafise. Uravye nko ivyo waruje kuvuga bya senere urunanikira Burundi karaba ukuntu iyo myidogo yo kuvuga ati amadosiye yacu ntiyemerwa neza, karaba ukuntu bagenda mu gihugu kwiyamamaza canke kubonana n'abanywanyi babo ariko ukabona umengo hari intambamyi zikomeye. Donc urabona ko kwitegura kubagora. Hariho uravye n'abandi nk'aba bavuye muri Senahed, baracari muri Senahed ariko bagiye Burundi kwitegurira amatora, ndavuga nko mu shinga ntahe Anise niyo nkuru. Urabona baje ejo bundi nta mwanya ukwiye kwitegurira ayo matora bo bararonsa amona vi. Hanyuma hari mbere n'abandi bari muri Senahed, bamwe bahoze muri CNDD-FDD, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2015 banka gushigikira umukuru w'igihugu mu byerekeye manda igira kabiri canke gatatu nkuko bamwe bavuga. Urumva hama baca barahunga, none bagomvye gutahuka harimwo nk'umushinga amateka Yeremiya Ngendakumana, barabangira ko bashiki Burundi. Urumva ivyo byose birerekana yuko harimwo intambamyi zitari nkeyi ku bagomba kwitoza guhiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi cyane cyane muri ico kibanza cyo kurongora Burundi. Rero ico no vuga gusa nuko mu bisanzwe umugambwe uri ku butegetsi sinumva ukuntu ushobora kugira izo ntambamyi, kuko nawe nyene urazi ko mu bisanzwe waje kugira ngo uharanire demokarasi kandi wisimbataze. Tubiravye ukuntu hari n'ukuntu waje ku ntwaro, wateza kumva ico kibazo tabantu reka tugire competition mu projet de société imeze neza iba ari itsinda. Mugabo malheureusement umengo siko bimeze. Aho ndabivuga nk'umu observateur ari kure, mugabo amona vie umengo niko bimeze. Ni kwitegura ntivyoroshe muri context ngiyo. Hanyuma rero ariko nikibuza ko nk'umugambwe novuga nka senere ko naze nk'akarorero bagize imyaka myinshi batangwa muri parite hutu basubira muri mu mizero y'abarundi bahindura amazina, mugabo ni babandi nyene. Urumva kwitegura kumbe bariteguye kuva kera ntawe ubizi. Murakoze. Ego cyane, reka tuje kabazo ka nyuma ko kubasaba ico mwoshikiriza abo bose berwa n'itunganya ry'amatora mu gihugu ku nzego zose, mwebwe nk'abarundi uko ijambo mubashikiriza n'irihe? Twumvise ko migeze kuvuga kubijanye n'imigwi yakoze kera mu 2005 n'ibihumbi n'imbere yaho 1993, none abariko barategura amatora ubu ku nzego zose ijambo mubashikiriza n'irihe kuneza y'u Burundi? Ego murakoze cyane. Jewe nk'umurundi akunda igihugu kandi
akurikirana ibibera mu Burundi kandi aharanira intwaro ibereye quelque soit umugambwe ugiye ku butegetsi. Urumva intwaro ibereye se kuvuga ngo ni umugambwe uyu canke uri ugiye ku butegetsi. Urashaka kuja ku butegetsi ufise ivyibiro vyiza mugabo ntubishire mu ngiro. Hama ico no saba icambere nuko mu Burundi bo kwibuka kahise ku Burundi. Nawe weje kubivuga, weje kuvyibutsa kahise ku Burundi si ni kahise k'abantu bagiye bigura ishingwa canke iza ry'intwaro ya demokrasi, intwaro y'abanyagihugu ishingiye ku mategeko. Aha twohera mbere no ku muganwa Rudoviko Rwagasore n'abandi bamukurikiye ba Pierre Ngendandumwe n'abandi, abo bose baharanira demokrasi. Ukacuduga ukaza kuri Ndadaye Melchior n'abantu bose bahitanywe n'ugwimo rwo muri 1993. Abo bose baharanira demokrasi. Ukacuza n'abanyene bari mu mugambwe CNDD FDD bamaze imyaka ishika yaba bacumi mu ishamba bariko bagwanira iyi ntwaro ya demokrasi. Urumva ivyo umuntu avyibutse akavyumva ko bihambaye, arashobora kushategura amatora meza, amatora azohumuriza bose, amatora azotsimbataza iyo ntwaro rusangi abantu baharaniye, amatora azokubahiriza agateka akazina muntu wese mu Burundi, wakoze neza agashimirwa, wakoze nabi nawe akahanwa. Ica kabiri no gisaba seni aho urumva navuze muri rusange ndarimbeje kuvuga abarundi bose bari impliqué y compris le gouvernement n'izindi nzego, kuko nabonye bari muri processus tegura amatora no kugira ngo agende neza. Seni nayo ico bisaba nuko yoshira imbere ubwigenge bwayo, ikore yigenga by'ukuri, amategeko ariho ayikingira ubwigenge bwayo, hanyuma itunganirize bose atankunzi. No kuvuga abantu bose bari mwihiganwa bumve ko bakingiwe n'umusifuzi ataho yegamiye. Ico kintu kirahambaye cyane, kuko senihayengamye amatora ashagenda nabi. Hanyuma abashinga ntaye bayigize, umuntu yovuga ngo abagabo canke abashinga ntaye jewe nico kimwe bayigize n'abandi bijunja n'ijambo bashobora guhagarara bakavuga ati reka byose tubishire mu ngiro, kuko niyo hazogaruka ituze mu gihugu haje amatora ameze neza, n'impunzi ndetse zishoboye gutahuka atawanje wangura abahunze cyane cyane mu 2015. Hanyuma novuga nti governance canke intwaro ifata inzira nziza kubera ya matora y'umwaka birashoboka mu gihe seni iyo vyifatamo neza. Ica gatatu no gishikiriza umugambo uri ku butegetsi, ico no saba ni kintu n'utuntu tubiri gusa no saba mugambwe CNDD-FDD nuko ubwa mbere ugaruka ku karangamutima kawo. Akarangamutima kawo kari muri izina, burya izina n'iryo muntu. Izina n'iryo muntu. CNDD-FDD no kuvuga Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force pour la Défense de la Démocratie, no kuvuga n'umugambwe wabaye kugira ngo uharanire intwaro rusangi kandi uyikingire. Urumva rero intwaro rusangi ni iki? Intwaro y'umugambwe umwe si intwaro yo kuvuga ngo mwebwe nimuhore ntadura mufise kuvuga, ntadura mufise gira politika. Intwaro rusangi ni intwaro yemera abandi bakashikiriza ivyimviro byabo, bagaparticipa mu gihugu, mu ntwaro y'igihugu, bagakora ibyo barekurirwa n'amategeko kugira ngo biteze imbere. Ivyo byose birekeye intwaro rusangi. Ariko uravye ibintu bivugwa jewe n'amanoveza amadiscours aho n'ubuye inkuru zigenda n'ingoga cyane. Amadiscours ukaraba bamwe bavuga ngo abagwanya canke abahiganwa na leta n'ubutegetsi ngo n'aba PDC. None PDC ugiye kuraba muri histoire yabayeho mu myaka y'igihumbi n'amajana 1960 na kabiri gutyo. Urumva none igarutse gutiyo PDC. Hanyuma hariho n'abandi bavuga bati bo caratuvunye ngo titurekura. None urumva demokrasi
mutiteguriye yuko mutsinzwe n'ubundi mugambo ufise ku muri yindi projet de société mushobora gukinjura umva none muri ko muharanira demokarasi gute. Hanyuma ari majambo none ugasanga hamwe mbere no gucivuta abantu abandi urumva ivyo ni kibusaba uwo mugambwe vraiment n'ukuri ugarukane agatima mpembero kuri ideale yawo ubishire mu ngiro. Ca kabiri gitoyi nuko umugambwe CNDD-FDD washize imbere Imana jewe ndi umukozi w'Imana ndavuga ubutumwa. Hanyuma gushira imbere Imana ni ikintu ciza, mugabo rero gushira imbere Imana ni ukuvuga sukusenga gusa, sugushira sukuririmba indirimbo z'Imana, no kuvuga no gushira imbere ibiranga umuntu w'Imana mu ngiro, mu bikorwa no kuvuga utungane, no kuvuga urukundo, no kuvuga gushira kutagira nkunzi, kugwanya ubusuma. Ibyo byose biranga abantu b'Imana. Umugambwe rero ushize Imana imbere wategerezwa kuba akarorero muri bonne gouvernance nk'uko umuntu yobivuga, mu ntwaro ibereye, no kuvuga ikagwanya, no kuvuga ko ubukene ntibuhera mu gihugu, akarenganyo ntigahera, mugabo umugambwe ukabimboneza mu kugwanya ivyo bintu kugira ngo isosiyete, no kuvuga igihugu gishobora gutunganywa neza, abantu bumve ko bakingiwe na leta yabo. Ivyo rero nivyo nosaba umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abandi banyagihugu bose. Ivyo rishize imbere, ndazi yuko amatora y'umwaka azogira akamaro, ahindure isuka mu gihugu kigiye gihinduke ciza gusumba. Kumbera hari abantu babona ko riciza n'ubu, mugabo jewe mbona yuko ari agahaze kanini. Hanyuma abantu bashobora batunganirwe mu gihugu cabo, n'abahunze bashobore gutahuka, cyane cyane abahunze mu mwaka w'2014. Murakoze cyane kuba mwampaye ijambo mumenyesha makuru Ilere. Ego cyane, ahubwo nitwe tubashimiye Dr. Isaac Nizigama kubona mwashoboye kuduha akanya kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Yego murakoze kandi. Inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro ca mbere twise amatora 2020. Ikiganiro cacu kigarukiye hano, mwari kumwe nanje Ilere uri nkuru. Tuzosubira mu kindi kiganiro kubijanye n'amatora. Hanyuma murakoze. Amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora koroha. Amatora ni inzira